kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre y'u Burundi n'inshuti zayo. Ikiganiro c'abana kiri mu yigisho girakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarika iki kiganiro Seve Nibona, muhinga w'ivyuma Michelle na Mubano. Marita, ubu rero ngiye gusubira ku ishuri. Mugabo, nzogukumbura cyane. Nanje nuko nyene, noshobora kugufasha gupanga ibintu. Nobishima cyane. Ivyo bitabo bitegereza kuba biremereye. Uzobimenyera uko nawe uzogenda urakura. Yingira ushike mu mashure yisumbuye. Wonyemerera kuraba ivyo bitabo? Ego birashoboka. Mugabo, iminwa yawe ibisa neza. Hamwe vyo cafura koba kambanye. Yo, bisa neza. Esa ya marangi n'ibicapinge nari vyitse. Ndagerageza kugira isuku kuko rituma ibintu biboneka neza. Kuba umuntu w'isuku vyerekana kwiyubaha no kubaha abandi. Nahejeje gupanga impuzu zawe. Wazipanze neza? Nabigize neza. Nta n'imifunyunyu zija kugira. Ndazigorora ninashika ku ishuri. Ntibikenewe ko wongera kuzigorora. Nyizera. Wakoze cyane. Kandi navuganye na Sinzi na Noella. Wakoze? Nababwiye ko badakwiye kugufata nabi, ahubwo bakwiye kugufasha. Ndabigushimiye cyane. Ibyo nta ngorane. Ico ni cy'abana bakuru bamaze. Ingo nyegera unsezere mukungwa munda. Watekeye byose? Sinkekeranya ko byose birimo. Nibagiye kukubwira ngo uzondabe aka kantu. Ico ni ca kipupe mama wawe yaguhaye. Nawe akaba yagihawe na nyokuru wawe. Nivyo, nikidasanzwe cyane. Mugabo ndagomba ko ukisigaranira igihe nzoba ntahari. Nico uzohora unyibukirako. Uravyemeye? Ndazi ko kizoba kikiri ngaha ninagaruka kubera uzogicunga neza. Nyemerera ko uzokimbungabungira neza. Ndabikwemereye. Ndanezerewe yuko uzokimbungabungira neza. Urakoze kunyizigira. Mbere ndagushimira no ku bintu vyose. Ndashimye cyane. None urazi neza ko atangorane bizotera ninagisigarana. Ndazi neza ko ushobora kukibungabunga igihe ntazoba ndi ngaha. None mama wawe ntibizomushavuza? Ibyo ntibikuhagarika umutima Marita. Namaze kubivugana nawe. Ndanezerewe kongera kukubona Marita. Naje ndanezerewe kukubona nyoko. Umunsi w'ejo warinezereye? Ego nyoko, bwari ubwa mbere nshika hariya ku masumo. N'ahantu heza cyane haratotahaye. Imbere yo kuja kuryama naguma niyumvira ku bintu byose nabonye. Wari umunsi mwiza cyane turi kumwe n'abagenzi banje bose. Wari umunsi wiboneka rimwe mu buzima bwanje. Nanje umunsi w'ejo wambereye mwiza nk'uko nyene. Nanezerejwe cyane no kubana namwe. Ndiko ndabaraba ingene mukina. Byanyibukije igihe nanje nari nkiri muto. Ese ingene naryohewe no kugenda mu mvura. Eki byabaye ku munsi w'ejo byose. Akamoto k'imvura katumye nsubira kwiyumva nk'igihe nari nkiraga kumwe. Ubu ndacumva akamoto k'ifi zokeje ku makara. Byari biryoshe nyoko. Wari ukwiye gukina natwe. Gukina iki Marita? Agakino ko kwinyegeza. Hari ahantu heza henshi ho kwinyegeza. Ewe, numva ntagifise utugara nkamwe. Naranezerewe igihe wahitamo kongera kuja bukira kuri kirya giti naho bwa mbere wari waguye mu mazi. Sinzi catumye naragize ubwoba. Ikintu cambereye kibi kurusha ibindi kwari ugukorokera mu mazi maze nkajoba gatoya. Kujoba gatoya? Ahubwo wari warobanye wese. Ico natinya kwari ukujoba cyane. Naragize Imana amazi ntiyarakanye cyane. Mugabo, nariko mvuga nti naho byagenze uko warajabutse kandi ico canegereje. Abana benshi bangana nawe ntibari kongera kujabuka. N'ubu sidatahura ingene nabigenjeje. None yarambariye mu nyuma ko bose bariko barambwira ivyo nokora. Aho noshinga ibirenge. Mugabo simwibuka ko nigeze numva ijwi ry'umuntu n'umwe. Mu nyuma warashoboye kunesha ubwoba Marita. Warashoboye kubikora neza. Nivyo twita kwihangana. Ivyo none bisobanura iki? Bisobanura kubandanya ushitse ku ntumbero yawe.
muri make bisobanura kudacika intege ngo uhebe. Sinzi nyoko. Kumbure warihanganye. Narihanganye. Mugabo reka nkubwire ko ico nakoze kwari gusenga Yesu igihe nariko ndajabukira kuri kirya giti. Nafise ikibazo. Ni kubera iki naguye mu mazi kandi nari nasavye Yesu gafasha. Sindabitahura. Kumbure ngira ntaco matsi. Nk'uko umushingantahe basa bose n'umukenyezi wiwe bama bambarira. Ivyo sivyo. Mu vy'ukuri urugiciro. Ninde yakubwiye ko atacumaze? Umupfasoni Silvia yavuze ko umuryango wacu ari ingorane gusa. Jewe ndi ingorane gusa. Muzukuru wanje Marita, sinzi igituma umupfasoni Silvia yavuze gutyo. Kumbure ntatahura ivyagushikiye. Kandi sinzi igituma waraguye mu mazi. Mugabo iconzi nuko amaherezo washoboye kujabukira kuri kirya giti. Uratahura icyo ndiko ndavuga? Eko nyoko. Ndabitahura. Niko jya wama udubwira ko Imana idufitiye umugambi ukomeye. Neza cyane muzukuru. Mugabo nyumviriza. Nibaza ko Imana yagucishije muri ivyo byose kugira ngo ikwigishe ikigo gihambaye. Sinahura ingene Imana yonyigisha iciye mu kundeka ngo ntorakere mu mazi. Marita muzukuru, nibaza ko ico ari kimwe muri ivyo. Iyo ujabukira kuri kirya giti mu buryo bworoshe, sinibaza ko wari kwibuka kirya gihe cyo kumenya ko wajabutse hakurya canke ko waciye kuri kirya giti. Uratahura ico ndiko ndakubarira? Sinzi ko zosubira kujabukira ku giti. Kubera iki? Ndacafise ubwoba. David, mugabo, ibuka mu gihe giheze twavuganye ivyerekeye ibimenyetso. Ego, warambwiye ko ikimenyetso ari ishusho y'ikintu kanaka. Nivyo. Ibiti ndiko ndavuga ko tujabuka ni ikimenyetso c'ingorane zituzako ibihe bigoye camwe mu Marita. Ikigwa ukwiye gukura muri ivyo nuko igihe uhwanye n'ingorane ukwiye kuzibona nk'ikindi giti ukwiye kurengana. Ushobora guhangana no kunesha izo ngorane ari uko ubifashijemo na Yesu. None ni kubera iki Yesu ankorera ivyo? Kubera iki atamfasha? Imana idukorera ivyo kubera yuko idukunda. Muri Yohana igice ca 3:16 ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze bari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Naho rimwe na rimwe duce mu bihe bigoye, yarateguye neza ibintu byose ku buzima bwacu. Arashaka kugufasha kugira ngo ubeho umunezereza. Hari ikintu kidasanzwe cabaye igihe twari hariya kw'ishuri. Ni iki cabaye Jamuje? Ubu nanje ndi mu bagize umuryango w'umushingantahe basa bose. Icyo bisobanurwa gute? None yavuze ko ubundi muri umunani. Yoko, ubu nanje ndafise uwo tuvukana. Hera, yaransigiye igipupe ciwe c'agaciro. Wodakimucungire kuko atari hafi. None we yagikuye hehe? Yagihawe na mama wiwe. Ndanezerewe kuba afise umuntu ameze nka none. Hariho igihe irungu rihora rinyica hajya muri rujya rugo. Imbarire neza. Ndazi ko nkwiye gushima ko banyakiriye mu nzu yabo. Mugabo rimwe rimwe kuba hajya ahantu birantera agahinda. Ntaco bintwaye kubabera umukozi. Mugabo birangora igihe bamfashe nk'utari wamo. Icyo nzi nuko mu bihe nk'ibi ukwiye kumenya ko Yesu ari we nshuti yawe. Kandi kubera ko yagukunze cyane, nibaza ko ari cyo gituma yaguhaye nome ngo bane nawe kugira ngo ntugumane irungu muri rugero rwo rwabasa bose. Mugabo kuba nome yasubiye ku ishuri uyu munsi bisobanura ko zosubira kugira irungu. Yo, Marita, ivyo nivyo nariko ndagerageza kukubwira ko Yesu niyo aba mu bugingo bwawe, azojana nawe aho uzoba uri hose. Sindabitahura nyoko, ni gute Imana yoba umugenzi wanje? Reka ndabigusobanurira. Igihe Imana yaremye isi yari ifitaniye ubucuti budasanzwe na Adamu na Eva, yari umugenzi wabo. Maze mu nyuma bamaze gucumura, ntibyari bigishoboka ko Imana iguma ari umugenzi wabo. Mbere yarabategetse kuva aho hantu hadasanzwe yari yabashitse, ariho mu itongo rya Edeni. Ibyo tubisanga mu itango igice ca 3. Igihe Imana yabaza Adamu ivyabaye, Adamu yaciye ata amakosa kuri Eva, Eva nawe ata amakosa ku nzoka. Rero icaha nico catumye Adamu na Eva batandukana n'Imana.
icyo nicyo icyaha kivamo kidutandukanya n'imana. Imana ntishobora kuraba icyaha, nicyo gituma yaciye itwirukana. none nicyo cyatumye Yesu adupfira ku musaraba. nibyo mari, kubera ukumvira se wo mu ijuru Yesu Kristo yongeye gusubizaho ubucuti bwari hagati y'Imana n'abana bayo. ni kubera iki none yakoze ibyo byose? Ibyo byose yabitewe n'urukundo akunda wowe nanje. Nicyo gituma nariko nakubwira ko Imana itazoguheba ngo urwane n'ibyo bibazo muhura mu buzima bwawe no mu bihe byose ucamo. Mari, Imana ifitiye umugambi abayikunda bose. none Imana yajanye Nome kure kubera yuko nacumuye? Oya Mari, Nome ategerezwa kuba ku ishuri. nari nibajije ko Imana yamujanye kubera icaha canje. Mu Baroma igice cya 3:23 ijambo ry'Imana ritubwira ngo bose bakoze icyaha ntibashike ubwiza bw'Imana. none nawe warakoze icaha ganuko? Ego Mari, na jewe nyene ndimo. Reka nkwereke icyo nshaka kuvuga. Ni nk'uko Imana yashyizeho igipimo maze twese tukananirwa no kugishikira. Uko twogerageza kose dukenera imfashanyo y'Imana kugira ngo dushikire icyo gipimo cyayo. ivyo ndabitahuye nyoko. none nukuba Nome yaragiye ku ishure bihuriye hehe n'umugambi mukuru w'Imana? Ibyo sindabizi neza Mari, mugabo nibaza ko Imana iriko irakwigisha iki cigwa. Nuko Yesu yamana nawe mu bihe byose ucamo, ari kumwe nawe, aragomba kumwizera kugira ngo agufashe mu ngorane zose ucamo. Aragomba kukwitwararika, kugukiza, kukwigisha no kukurwanira igihe urenganira. Yarabinkoreye, nagiye nizeye kwama ndamwizigira. Narabonye urukundo n'ubushobozi bwiwe mu buzima bwanjye bwa minsi yose. Yesu ni umugenzi wanjye. none ivyo byose wabigiye nande? Reka ndakwereke ikintu kimwe kiri mu gitabo cya Luka igice cya 12 umurongo wa 22 gushika ku 24. Kibazo mama, havuga ngo abwira abigishwa biwe ati nico gitumye ndababarira ntimukaganyira amagara yanyu ku vyo muzorya canke umubiri wanyu ku vyo muzokwambara, kuko amagara aruta ivyo kurya n'umubiri uruta ivyambarwa. nimwitegereze ibikona ingene bitabiba ntibishwabure ntibigire ububiko canke ikigega, kandi Imana irabitunga. erega mwebwe muruta ibisiga cane. Marita, aho no wibereye? twakurondeye ahantu hose. nari naje kuyagana nyokuru. Ndagomba kugusezera ingungwe mu nda kumengo wa mirari. sishaka kugenda, ntibinezereje. none ntiworara uwundi munsi? Urazi ko uri umuntu adasanzwe kuri jewe. Ni vyiza ko tuja ku ishuri. None tutagiye ku ishuri tworonka ubumenyi gute? amashure ni mabi. Ni kukuvuza ivyo ga Marita. kubera ntoye Nome. Iyumvire ku mwigisha wawe. Hamwe bose ba ku ishuri ntiwamubwira ivyo ngo avyemere. Nakundi reka nsubire ku ishuri. Naho ngira nsubire ku ishuri, ico sico cotuma ndakwibagira. Yo, reka kurira murumuna wanje. Niwihangane, nyoko nagasaga. Nagasaga Nome, uzi wigenze neza. Nzogerageza nyoko. Reka nihute kuko papa andindiriye. Niwe tujana Igitega. era abanyogo. Unyereka uduki. ikinisho ciza ca Nome ubona atari ciza? yambwiye ko zokimurabira igihe ataragaruka. Ego ni ciza. Nome yambwiye ko kimaze imyaka myinshi cahora ari ca yinakuru wiwe. Yo, mananje ndagiterura. oya Nakanya gato gusa, ndagifata neza. oya Nome yambwiye ngo ntihagire uwundi muntu ndagiha. yambwiye ko kuri we gifise agaciro kanini cane. Marita, ni kuki winemunyana ico gikinisho? simindura, nemereye Nome kumurabira neza igikinisho. Nagasaga nyoko, nditahi. Marita, ivyo ugiye munyana si vyiza namwe. Ico gikinisho ntigikwiye konona ubugenzi bwawe n'umunyana. Nimba ari icy'agaciro kanini wari ukwiye kubisiga imuhira, noneho mucotakara ubu bugenza gute? ninde yatwaye igikinisho canje? nari nagisize munsi y'umusego none he ntakiriho. yaba wewe sinzi canke Nowela, ese muzuye ishari kubera Nome yakisigiye. subiza igipupe canje. Nitwigeze dukora kuri ico gipupe. none ninde yagitwaye? Iyo tubigomba twari kugitora mugabo ntitwagikoze. Uko biri kose, wewe ntiwari ukwiye kugisigarana. Kuko wewe utari umwana wo muri uno muryango. N'icacu si icawe. Wewe nturi uwo ngaha. Ko wataye kirya gipupe nukuri karakubanye. Ivyo muri mwo ni biki? Uwo muntu numva muvuga ko kamubanye ninde? Marita yataye cya gipupe Nome yamusigira.
ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Butoyi Liliane, umumenyereza w'igikino Samuel Sabibu. Hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.